bo banyitege ko inkuru ziryoshe ibintu bishasha na cyane cyane biriko birasirikira ngaha mu Burundi. Nzoba uwa mbere kubibashikiriza, iryo ni sezerano. Mu gihe utazoba uhari bazonyitege muri ubu buryo butatu. Yego, ubwa mbere trending news. Bwa kabiri bon nzoba mfise aba invité nkuko namwe mubikora. Yes. Ndamaze kuraba kuri YouTube uri umuntu ugira amadeba ku rukundo. Urukundo rwubawe. Mbogira turaza kubigaruka ko hanyu. Naho mva ngatavuze urukundo aricyo baho. Abahungu ko tumeze turabantu dukunda kujya akantu katugoye, ikintu kimaze kuba kitangoye icubahiro. Ego ikintu kitamaze kungora burya ndagihava rere ntoya. Okay. Urabibona? Swate ndaza kumwemerera kugira ndamuprofite. Kuko ndavuga ati uyu nkuko amaze kubivuga ati ntazongora ivyo zombwira byose azovyemera. Sivyo? Rero ndavyemera dasohoka. No mu gihe bo arinze yiyumvira we kundondera je ntamurondeye. Swate ndafise uwundi. Ndavuga ati wow. Ndarosonga. Reka ndamutore. Mugabo urumva ko intention yanje atari yo kumukunda by'ukuri. Ahanini rero tuvuge ko bajya abantu bavyemera abari ati hagiye usanga abahungu bicaranye bagatera inkuru ijya nini, ugaca wumva umuntu ujya mukobwa aroroshe. Urumva ijambo mushatse kuvuga iki yoroshe gute? Ujya mukobwa ugiye kumurondera ntakugora. Abagoye bameze gute? Abatagoye bameze gute? Nivyo ndiko ndakubwira ndabigusigurira. Ujya mukobwa bavuze ati aroroshe, c'est-à-dire wowe ugiye uramusohokana arakwemerera. Hari umukobwa ushobora kubwira ati dusohokana ka waragoye. Mugo ugiye vuga ati hehe umwanya. Hari umukobwa acavuga tushake ku munsi ryari ataroroshe. Muri izo kategori zibiri abahungu mukunda abakobwa bameze gute? Sesa naho nyene rero nshaka kugaruka. Kazwa TV. Hello bakunzi ba Kazwa TV, mumeze neza? Je meze neza kuri micro ni ari twist makabana n'umusaza abikora neza ntigera avuga ngo izina murabizi. Uramusireje tubasaba ari kugira subscribe, share, comment kugira ngo mubone yundushikira muri rwa rukundo muri bwabo mwe abamaze kubikora nabo ni teka ridasanzwe aho niko batarabigira. Ndibaza yuko mwobandanya mudushigikira kugira ngo tubandanye tutera imbere tugatubazanira ibintu by'ibisazi, ibintu by'ibivibe bitesa muca mubibona none. Anyway no musi rero turi ahantu hatesa hasa neza, ni kuri Sky Star, ni heherero ni mu Kabondo kuri Avenue du Japon. Karibu cyane muze muhafatira akantu hasa neza uhashitse n'umutima ucuruhuka. Aha ingene numva merewe mworaba. Rero no musi ni ibintu bishasha mutari mwigere mubona. No musi nzaranye n'undi wo muri Kazwa TV mushasha. Murabona yuko ari umuhungu ashawiswaga ibogare. Ntaweshi burimo. Ntaweshi burimo. Afite ama vibe ibisazi none muraza kuvyibonera tudatevye rero katumuhe karibu. Karibu cyane sinomuvuga no havana sanga hari ivyo nkuyemo canke nongeye ko bitarimo. Reka rero wenyene yivugire. Karibu cyane kuri Kazwa TV. Bakunzi ba Kazwa TV ndabaramukije muri hose mumeze neza. Natwe tumeze neza. Turashimye ukuntu mutwakiri. Murakoze. Yego cyane. Nkuko bisanzwe bizi benshi basanzwe banzi cyane. Banyita Maxi. Fabrice Max. Abakunzi bakunze he? Abanzi kuri za TikTok Maxi Keys, kuri page ya Facebook yanje nka Fabrice Maxi Promoter. Abankurikirana cyane Instagram ni Maxi Burundi. Okay. I'm humble, Hasra, Ebo. Kuri jewe nta kintu kidashoboka. Okay. Kiretse ikintu kimwe gusa. Ikihe nasho? Unsavye ngwe mu kirere. Ubwo mu kirere ngo ijambo mu kirere. Ijo kidashoboka kuri jewe. Ibindi byose ni ndabikora neza. I'm fighter.
lauta ndakunda gutwenga ikindi rero gikomeye waciye winjira indani Ego. yaciye winjira indani gose ariko je ndashaka utubwire Fabrice Yeah. ni ryo rya mbere ugiye kuri kamera Bon. Sijambere niryo rya mbere ariko ugomba gukora ibiganiro ego kamera none wayibonye gute muri rusange Bon, nsanzwe ndi umuntu mfise narakoze ibintu byo gutamba ku masene ndi umu MC igihe kirekire cyane mbo kamera no kuja imbere y'abantu nico kimwe nsanzwe ndabimenyereye ego gusa nkuko mwamaze kuvuga ko ndi umukozi mushasha ndibazangira nzobigira ko byinshi ivyo ntarinzi tuzunguranye ubumenyi tuzokwigishanya ya ni nk'ibihe bintu wovuga ati je bishasha ndazanye abakunzi bakazoba TV munyitege kwibi nzobazanira ibintu bimeze ukuntu ni nk'ibi rero muri introduction yanjye sinari bwaheze jewe ndi umu story maker bo banyitege ko inkuru ziryoshe ibintu bishasha na cyane cyane biriko birasirikira ngaha mu Burundi nzoba uwa mbere kubibashikiriza iryo ni sezerano ikindi kintu banyita Mr Espiona bisigura Mr Espiona bo nakazira nahawe n'abantu nuko kenshi nkunda kuba umuntu mushasha azanye ikintu abantu utaruzi kundi muntu mugabo nkakikubwira nk'ubu ndikiye kintu gishasha uraza ruvuga ati iki kintu ndije nagitanguye ndibaza nk'abantu bo bankurikirana kuri page ya Fabrice Max Promoter ndafise ukuntu nkreye inkuru ro concert natabizi mugabo akavuga ati wakoze wangiriye ikintu kiza wampaye promotion watumye indirimbo yanje imenyekana ndashaka rero uvuge ikintu umaze gukora ravuga ati kandi kirongera kira training ngaha turakimenya twese cavuye iwawe nico nakubajije nk'ikintu kimwe ego kirahari gusa sinibaza ko benshi baba barakimenye mugabo ivyo abo byashikiriye byarabashikiriye mbo ubuheze bo sinzi ko wabonye video ya Sadbi aheruka gusohora ito Nobody arafise umukwini video bakoranye umukwini video rero je nabonye ikintu abandi bantu batigeze babona ushobora kuwibaza ati cyari giki yego cyari giki mbo umukwini video bo je naho narinzi vraiment tout simplement naho narinzi mais ndiko ndarabijya clip kuri YouTube cyambona yambaye agakarasta kari ku drapo y'u Rwanda subishi ni umuntu wese yoshobora kuja kuraba kuri YouTube akarabijya video arashobora kubona ujya mukobwa ko yambaye agakarasta k'idrapo y'u Rwanda bo je cyanavuga ati Sadbi yakoresheje umukwini video wo mu Rwanda bo amakomantere rero bo amakomantere cyambana menshi abantu barambaza ati wowe umuntu nawuzi ati ubu n'umurundi sinzi wambwiye ngo yitwa Nail bonje naho narinze tout simplement gusa ndiko ndakubwira ko Mr Espiona iyo biva bo ndi umuntu nshaka ko abantu bama bagira vibe baryoherwe ubu rero abakozi bakaza TV mwitega ibi vibe z'ibisazi ngaha kwa Fabrice Max Fabrice Max canke Max Keys bikugoye uvugire Max gusa okay urumva ko ari ibintu bisara rero je ngana je nta biganiro byinshi ndakorerako ariko ntahari ni kihe kintu wobemerera uvuga ati je hari satahari mwitege ibi bizaba bimeze uko nkuko mu je ibiganiro byanje nifuza ko vyoba biri divise muri 3 parties gusinzi ko noba wewe kuko ndabona umukobwa mwiza afisijwe giza kuguhindura wewe bigakuramplasa vyongora ariko gico nokora noba jewe gusa ndaryoye kugira umukoroge nkawe rero gico no seziranya abakunzi bakazo RTV mu gihe utazoba uhari bazonyitege muri ubu buryo butatu yego ubwa mbere trending news bwa kabiri bon nzoba mfise aba invité
nkuko namwe mubikora yes ndamaze kuraba kuri YouTube uri umuntu ugira amadeba amadeba ku rukundo urukundo rwubawe mbogira turaza kubigaruka ko hanyu nawe numva ngaho navuze urukundo aricyo baho icya gatatu bo je ndi umuntu mvise ibibazo ikibazo cy'iwanje kisimaze ari umuntu n'umwe gitora mu Burundi namubwiye inyisho gira nka for example akarorero ndakubaze nka kamwe twumve ushobora kubaza okay ni cyahe ikintu ufise udatanga ugitanze nawe utabuga igifise jewe ukagitora nicyo ndakwemerera ikintu ufise udatanga ugitanze nawe utabuka igifise oh my god ni virginite uyitanze biba bihetse shira ubise ko nagitoye shira nagitoye urumva ni ikintu utanga mugo urumva ko kikuguma virginite yawe wayitanze kugumako ugitanze ni je navuze ikintu utanga gutanga bo urumva none nayitanze wumva ntisura igatera umeje sindayemera ngo umuntu namuhaye ngo umuntu namuhaye byo byose siribaza nagimenya umutwe nico nuko nyene okay uratubwiye ivyo bintu uko ingene ugiye kuza urakora ndashaka ikibazo kimwe kugira ngo tubandanya ugerageje kuraba muri rusange ingene amativu online akora aba youtuber ingene bakora ndetse n'aba youtubers bose ingene bakora muri rusange wowe nibihe bintu uvuga ati jenje gukemura ibi bibazo ibi ndabibona ngaha ko biriyo nje kubikemura canke nje gufasha nkibi bo jewe maze kuraba aba youtuber bo dufise gukora je ndimo dufise challenge imwe bavuga ko tuje kurondera ama views sinzi ko ico kintu kira yego kirahari afete media ni ikintu gihuza umufana ni n'umu artiste kanaka kumbure je naje nagutumiye uri umustar je ikintu kizoba kinzanye no kumvisha abandi bantu baba bitahura mu bundi buryo ikintu turiko turakora si ukuvuga ngo tuje kurondera ama views nuko ubwo duwifuza iterambere ry'u Burundi twifuza iterambere ry'umuziki w'u Burundi twifuza iterambere y'amasinema bo are muri rusangi je no bivuza ko ari cyo kintu bonyitega ko cyane we donc uje kugwanya abo bantu bavuga yuko turiko turondera ama views gusa yego yes mu kugwanya rero uzokora gute bo je kintu namaze kukubwira jewe ico ni umu artiste ubwiwe nzomwumvisha kuko ndazi ngati ko turabwa n'abantu benshi kandi namaze kubivuga sinona bisubiramo nuko kuko nyine hanatangwe kubikora batwumve aho bari hose umuntu ariko akora ibintu nk'ivi sama views turondera ahubwo n'iterambere muri rusange yes yego murakoze cyane rero yari comme présentation nyene mumenye mu collègue murakoze cyane ndibaza ko mwamushimye duhure muri commentaire mushire mwati twamukunze cyangwa drop some comment kabisa ntimushobora kumwana okay rero ndashaka tuyage kuri kano kantu tugacishemwo turamenyereye yuko twakuze twese jewe nakuze wewe wakuze n'abandi bose bakuze twumva ngo mu ndero y'ikirundi ngo nta mukobwa aja kurondera umuhungu donc nta mukobwa aja kubwira umuhungu ati je nagukunze nk'ubu ko mwaje nkaza nkabwira ati je Fabrice nagukunze numva nyene urukundo ruradudubiza rugeze aha niko twakuze twumva ariko urumva sinzi ko ari gutituka sinzi nuko ari le monde évolue ko niko babivuga ndavyumva ndashaka umbwire wowe uvyumva gute ivyo bintu urabishigikiye yuko umukobwa yoja kurondera umuhungu akamubwira ati je nagukunze from cyangwa ubonye nk'umuntu akavuga ati uri umukobwa abwira umuhungu ati je nagukunze cyo kintu wowe muri wewe ugifata jewe murakoze ndibaza ni sije abantu iza kuryohera abantu benshi po umuntu wese afise icyo yivuga ko
mugabo antake umuhungu je ndaza gusigura nk'umuhungu Ego. ukuntu no vyakira je haje umukobwa akantumbera tije nagukunze Yego. bo hari imigani bakunda gukoresha mu kirundi ukaza wumva bavuze ngo simbwa yuri inzu urumva ico kiri kura cumva ni ikintu ivyo si wowe wambere bikoze kandi ntibitangaje urumva mugabo haje mu migenzo y'ikirundi umukobwa aje akakurondera ico ni ikintu directement ku bintu tumenyereye ukuntu twarezwe bidakogwa cy'umukobwa ntumbereye deja mu mutwe directement cyane yansu umukobwa n'umusreikwi okay baje musreikwi ne n'umuhi umukobwa atiyubaha atandiragira reka ndabivuga uko umumara yavoir bo sinzi iyo terme munze kumva bayikoresha sinzi ko sindarondera definition neza numve ko Slay Queen ari yo dasosaze dagitwaye mu mugabo je umukobwa ntumbereye Maxi nukuri mbe yo bihira mbe yo je sindaravyo wowe bikora uretse ko bitarashika maga James ngora gato ariko hari ababikora okay kandi n'ababikora je sindabajije rero musi rero nico gituma aruva vuze kuri yo sije kugira ngo twumve n'umuntu ariko aradukurikirana yoba abikora canke yo bavuga ati je ujya mu ndabaze kumukunda sindabimubwire ingene yo vyitwaramo bo urumva twebwe mu busanzwe abagabo donc wowe je nashatse kuvuga wowe umukobwa wo mwakira gute wo myumvira gute nari namaze kubonamo je twebwe abagabo mu rugo turabantu dufise inshingano yo kugirane yo kuronderera urugo rwacu sivyo twubahwe baduha agaciro mu rugo dufata ama decision bayagireko nshitse habe hari bo gusa abana bose bahunge oya bosi sishatse kuvuga ico gusa basi ariko ndiko mvuga mu rukundo apana mu rugo ndiko mvuga mu rukundo nk'abantu tukiri jeune donc nkajya urazi ko umuhungu akuze aragenda akarondera donc ashikanye mvuze gukura hari baco banyumva nabi hari igihe umuntu agera mu kavuga ati cyo ndashaka vira mu mufasha rero ndiko ndavuga ko hari umukobwa yobwira umuhungu ati je vraiment nagushimye nagukunze ndabona ko mbere umukunzi epo bakazoshika no kuri izo zindi ntambwe zo kuvuga ati donc turabanye icyo nashatse kukubaza bon je kuri jewe umukobwa aje akantumbera Fabrice nagukunze je namaze ncangira amakenga direct ayo makenga uyategwa niki ni ibintu vyama vyadushikiye je shaka rero amakenga uyategwa niki none bo aha tugeze turakuze sivyo bo hari ibintu byofumaza basakanyereka desembore bo ari abantu bakobwa babikora basi ntakubwire akakwereka ko ari interesse nawe okay sivyo akakwereka ati jewe vraiment ujya muhungu ntabidudurireko omwe basi jewe akabari donc ukazogira donc abari karagukuru novuga ko ari karagukwega cyane navuze ujya bikubwira ati vraiment nagukunze je sais pas gusa byongora no kumwemerera ndamwemereye nawe no ndamwikuye okay niki none cyo tuma utamwemerera je nico shaka kumbwira niki cyo tuma utamwemerera wavuga ati uno mukobwa ko ridaza kubimbarira je numva ndi timide yo kuvuga ati ego davyemeye niki none ikintu cyo bakigutuma utabivuga reka tuce tuja kuri definition y'urukundo anso definition y'urukundo kuri jewe sinzi ko nabandi ariko bayizi mugaje gusa nibaza ko ari sentiment igupusa gukunda umuntu igupusa kumufasha kandi ntiyagenewe umuhungu kwibwira umukobwa n'umukobwa yoyibwira umuhungu kwera iki none wankaye ko umukobwa yibwira umuhungu Dieu lui-même en créa l'homme il a commencé par yatanguye kurema tw'abahungu ntiyatanguye abakobwa akantu wavuze akantu wacishijemo ati je noca ngira ubwoba bwo kumwemerera umuntu agira ubwoba hari ikindi kintu yiyumvire mu mutima none we niki kintu woba wiyumvira ati uwo mukobwa ikintu ca mbere cyo tumaje
ntamwemerera reka ndabivuga uko nuko mu migenzo y'ikirundi uko twaretswe nta mukobwa aza kurondera umuhungu cyo ni ikintu ca mbere noca mvuga ati usa umurundi kazi ngira ati no mu diaspora niyo yabikuye handi hanze urumva ni wowe uri kukorera kuri ya mico n'akaranga vyacu banadusigiye kandi nivyo ngo utaye akaranga bataye akabanga niko babivuga ariko rero abantu babikora wewe ubwawe baravuga ati turi muri demokarasi nta kwigumizamo ikintu je nakibonye ico kintu reka ndakivuge kandi ndazi yuko hari abantu babikora nivyo muri societe tubayemwe hari abantu babikora kandi hariho n'abahungu bamwe bavuga ati ego ndavyemeye ubundi ntavyemere kuri bajya abantu bavyemeye reka dutangure kuri bajya abantu bavyemeye ego avuga ati wow umukobwa arinze aza kunyidiragira vraiment ubona n'abakobwa b'ingene tugoye avuga ati uyu muntu vraiment ngira ntazostress hari abaravuga ati ruva mu rukundo n'ingwara avuga ati no mukobwa aza kunyironderera vraiment ntazo ntera stress hari ibintu atazonsaba hari iki kwera azoba gifise impuhwe z'urukundo donc niwa nkunda ibintu nk'ivyo bajya abahungu rero bakunda kuvyakira ati ego reka dukundane ego wowe ahanini uramaze kubabona donc bwa mbere na mbere uramaze kubabona ico kintu jewe naje ndavyumva uko ari abakobwa birabaho kandi biriho wowe nkawe nka Fabrice uvuga ati jewe ivyo sinovyemera kubera noca nibaza ko ari umusore queen bajya abakobwa baza kudiraga bajya bahungu ego ni nk'ibihe bintu wovuga bica bintambamyi yo mu rukundo je hari ikintu nagusiguriye abahungu ko tumeze turi abantu dukunda kurya akantu katugoye ikintu kimaze kuba kitangoye icubahiro ego ikintu kitamaze kungora burya ndagihava rere ntoya urabibona swate ndaza kumwemerera kugira ndamuprofite kuko ndavuga ati uyuye nkuko wamaze kubivuga ati ntazongora ivyo zomubwira byose azovyemera sivyo rero ndavyemera dasohoka no mu gihe arinze yiyumvira we kundondera je ntamurondeye swate ndafise uwundi mvuga ati wow ndaramutore reka ndamutore mugabo urumva ko intention yanje atari yo kumukunda vy'ukuri ahanini rero tuvuge ko bajya abantu bavyemera aba ari profi avuga ati uya mukobwa reka ndamwemerere ntazongora rero namusaba tugende mu kirori tuzogendeko ninamusaba madimire ngaho azoyama ubu n'abahungu rero basigaye batora inoti z'abakobwa ibintu birakomeye wishomaje ubona abahungu basigaye bajya amahera y'abahungu abahungu basigaye bajya amahera y'abakobwa aho kera abakobwa aribo bajya ubu byarahinduye isura ubu abahungu nabo basigaye bafise ijisho rikaze nta burofa ariko je hari ikintu nama niyumviye none ko urukundo rutanditse ko ati umuhungu reka aba ari wabwira umukobwa ngo ndagukunda je numva umengo n'umukobwa yo bimubwira mu gihe yo bavuga ati jewe umuntu vraiment ndamukunda ariko apane mwe vya prof ko hariho n'umukobwa reka ashaka kuvuga ati ndagukunda Fabrice donc abakobwa twebwe dufise imitima yoroshe ndavyumva dushitugwa umengo n'ibintu ashaka wow nk'udufate nk'akarorero kumukinyi w'umupira umukobwa arashaka kuja kureba match akavuga wow ujya muhungu sha ingene apasa neza ujya muhungu ingene avuga ati ujya muntu je vraiment cyangwa avuga ati ujya mu tipe ingene yambara neza ni mwiza tuko turabisha kuri ico kintu nyene uvuze afete ukusura urukundo yamwadimiye yabonye uko akina arakunda uko akina yamukunze donc rero ni kimwe nakunda kubwira ati ubwo rukundo rw'abakobwa baza kudiraga abahungu nuko hari ikintu camwensise hari ikintu camukwezi naho nyene rero none wumva uko ari urukundo urukundo ariko ubwo harimo nabo bivamwo vyiza hari inkundo nyinshi zitanguruka hari inkundo nyinshi zitanguruka nka kurya umuhungu ashaka kubona ujya mukobwa afise taye nziza vraiment araryoheye kangende kumurondera none wumva tukiraho nyene abahungu mushitugwa n'ibintu mubonesha ijisho tukiraho nyene afete urukundo inje nka kudraga Ego ndashobora kudiraga wavuze nabonye taye yawe ukumeze amaso sinzi
abantu baraba vyinshi yego nkabikunda mugabe ikintu kizotuma dukundana sibijya en fait ni comportement yawe no kungene uzomfata canke no kungene jewe nzogufata niho rero cahaza kuri yasije turiko none ujya mukobwa ya Andraze yabimbwiye ni cyahe ikintu kizotuma ndamukunda urashobora kumukunda bivanye n'ukungene ego umuntu wese hagira urukundo rugwira ruko muhanye umwanya ukavuga ati wow ujya mukunzi wanje arafata neza aramakeya aranyitaho aranyandikira ego agomba ashaka kumenya utuntu twose ndimwo donc arampa agaciro mubwo bahungu rega mukeneye agaciro kandi ariho umukobwa urinze umuha iyo opportunité yo kuvugana basi na 2 minutes hova wemeyesha urumva ko bari karakora tashi z'iwacu ara place y'iwanje none reka n'ubundi urumva kugira ngo ndaza kukubwira ati jewe ndashaka ko dusohokana nawe akaba yakoze tashi y'umuhungu kandi atari yategerezwa reka ndakubwire histoire gatoya bo twabahungu turaganira vraiment turaganira ati hagiye usanga abahungu bicaranye bagatera inkuru ijya nini ugaca wumva umuntu ujya mukobwa Biroroshe urumva ijambo mushatse kuvuga iki yoroshe gute ujya mukobwa ugiye kumurondera ntakugora abagoye bameze gute abatagoye bameze gute nivyo ziko ndakubwira ndabigusigurira ujya mukobwa bavuze ati aroroshe c'est-à-dire wowe ugiye uramusohokana arakwemerera hari umukobwa ushobora kubwira ati dusohokana ka waragoye mugo ugiye vuga ati hehe umwanya ari umukobwa cyavuga tushake ku munsi ryari ataroroshe muri izo kategori zibiri abahungu mukunda abakobwa bameze gute sesa naho nyine rero nshaka kugaruka mukunda baroshe mukunda abagoye kubera abagoye kubera iki mukunda abagoye nca mbona ko nujya wundi niyaza kumurondera niyamara kunyemerera c'est-à-dire azoba ari navuga ati urukundo ankunda azoba ari ugukuri atazoba kimvanga none je nzokumva gute kujya ndondeye katazoza kurondera wundi nane ntashobora korohera wowe gusa cyangwa arashaka korohera wowe bivanye n'urukundo aho hanera mu aho rero mwereki ivyo bintu siravyanse biravako mugabo umuhungu ashobora kwemera kugira mu profit mu kugira zo mu rukundo nyakuri bizovana no kungira umukobwa agiye aritwara okuru yuko kuntu yigenjeje sinzi kuri kurantahura ndabona gutahura ndavyumva ariko mana aritse nuko kuntu basivye nuko kuntu ubona wowe vyategerezwa kugenda nubwo twako turahari urumva nje ko navuga ati ivyo byose je mbona umengo ni bisanzwe nuko kuntu ubona vyogenda ku bwawe abakobwa baba babikora je ku bwanje umukobwa nabo nyene barafise umutima kandi rero umukobwa je vous dis la vérité abakobwa bafise urukundo gukuri kuruta abahungu ico vraiment no kikwemerera kuko umuhungu urabona abantu bashobora kugira abagabo babiri ababona ko abagore babiri ayo mafamiye turayazi kandi akabakunda ku rugero rumwe ivyo nisi kandi hari umuntu akunda akagira abagore babiri akabakunda ku rugero rumwe sinibaza bose ko akunda kuri birahari mugabo umukobwa nyamba avuze ati ndarenze ibigo c'est-à-dire urukundo rwiwe rwimutse rwagiye kurujya muntu rero ngarutse kuri iki kibazo ati no ibintu byari bikwiye kugenda gute ibintu byari bikwiye kugenda uko vyategerezwa umukobwa agafuma yereka nyamba umuhungu yamuhunze ego amwandikire biturakomeye hama umuhungu abandanye bikurikira apana ko ari ufata premier pas sivyo urindira umuhungu abanze atera intambwe naho woba waramukunze forme mubanze wanyu urabe ko umuhungu agukunda vy'ukuri none jewe mu buryo mukobwa niyaza kundondera je sinibaza ko ari no muhungu yokwanga bariho banka hari abantu bagifise agatima banka vraiment
kavuga ati je ndakeneye usene vraiment ndakeneye umuntu azosa ku mute monyaje umuntu yo zarashikiye yandike muri commentaire vraiment nzomurondera ubwire ngo ndawubuze umukobwa ya frère nababeshi urahura rero n'abana nababeshi urumva wowe mu bisanzwe numvise ikintu wavuze ati mwebwe mwe bakobwa mukunda abahungu barekere kabisa abari bakubwira je nanje ikintu novuga ni kimwe wa mukobwa nimba wakunze uwo muhungu fumukora udukogwa utuntu nyene ruva umwereke vraiment ko mwitayeho apana mbwa kumubwira ngo ndagukunda oya fumumwitaho basi azofumagira iforo wa muhungu abari watangura kubikubwira ati wow vraiment ndagukunda bivanye nuko ngene mbona witwara ndabona ko tugiye mu rukundo aho woshishikara gose bikaduga jena je sino konseye umukobwa kubwira umuhungu ndagukunda kubera niho nagasuzuguro kava umuhungu maze uri umukobwa ukaja kubwira umuhungu ndagukunda uwo muhungu nahubwo ko hewe nta n'icuma imbere yiwe donc ntagacira guha rega nawe wakikuye ntiyoza kugwa rero nawe ikintu udafise ndaba wabanze wiha agaciro wewe hama ujya muhungu nawe azoza kuguha agaciro mu nyuma je ikintu nofuma donc nguma ndakwandikira ndakwitaho bonjour ukamwandikira bayo wawe ni bonjour munyu wawe warayenezeko urabikora Alice oya eje navyo noko uravuga abantu bafite umutima oya vuzaza kumbe wambajije ati ngo nta numwe arabimbwira oya je navyo noshobora vraiment ego vraiment ivyo noshobora wofu mubikora uko kugira ngo nyene kwera twakuze twumva abahungu nibo barondera abakobwa abakobwa ko baja kurondera abahungu yes cyo je ndagishigikira comme conclusion rero mwabahungu mwe mubwira abakobwa ko bakunda abakobwa baza kubabwira ko bakunda nukuri ngici kintu kitandarama bo mfuma ndabivuga hanya nkakunda umuntu bikanga ko ndabimubwira abantu rero problema ngira yo ba debindi yo bindi deba hanya mugabo iyo ukunze umuntu ntubimubwire hari gihe uguma wiyumvira umutima ugumusimbagiriye gatitabi bishobora gutumwa n'ibintu byinshi ashobora kuba yanka ko yovyanka bigatuma babara aho niho umuntu kandi iyo umuntu ayanze ikintu ushaka urababara aho rero kira kajambo kamwe rero bwiye abakobwa babwira abahungu ngo ndagukunda nakandi kajambo babwira abahungu babibwirwa ingene bovyitwaramo mbo akajambo novuga nko kurangiriza ko ku bantu babikora mwabakobwa mwe aho muri mumenye ikintu Imana yabahaye Imana yabaremye pour accueillir non pas pour donner sivyo twebwe abahungu yaturemye pour donner rero mu gihe uhindutse umuhungu urumva ko haba hariho ikibazo reka abahungu bakore igikorwa cyabo nciye nshaka nyene kugaruka nyene ku bahungu mwabahungu mwe bo umukobwa yakweretse ko afise intasyo kuri wewe agukunda bo ni burya urukundo ni ikintu Imana yadushizemo kiri odora y'inguvu zacu udashobora kukigwanya kuko urazi Samsoni muri Bibiliya urabizi yari ikijeya mugaza gukunda kandi arahendwa n'umukobwa yaje abakobwa cyaje ndakeneye kumenya ibintu babashizemo rero abahungu mwe novuga ati ntimureke umukobwa atera le devant atangura gutera premier pas bikore umubwire ko kumukunda naho usanze aze kubikubwira utamukunda naho mubwiza ukuri je ndibaza niyo mpanuro noha abahungu n'abakobwa muri kano kanya biyaranje umuhungu afate tashe yiwe umukobwa afate tashe yiwe nico kintu numva novuga hari kumenya uko hariho n'abakobwa basigaye baza gukwa abahungu narakweze kwari ko muvyemera bakabakwa kwari ko muvyemera ubukene burabamara ndawurusha uvyumva kwari ko muvyemera harya amahera rero bo hariho trois sortes d'amour hawa amour amitié amour intime na amour profond mengo nizo amour zitatu ego
dusinzi ko bidepa d'abahoteli niko nasomye mu gitabo kiraho rero wabonye difference zihari bo amour amitié ni uko mushobora kugiranira ubugenzi mukabwirana amabanga yanyu donc urumva mukaba ego intime cyane amour amitié ukumva ataco muhisha ariko urukundo rwiza hajya ruhera muri amour amitié urukundo rwiza kandi ruza kuramba ruza guhera gahanye wowe uri umu étranger uraje kumbwira ngo urankunda oh my god ivyo bintu rega n'abakobwa babibwira abahungu bitanga urukonyene ukaguma wiyumvira ati ubu ni bwa wibwiwe ni bwa bugenzi dufitaniye ugasanga urumva reka nanjye ndakubaza wowe urabonye nk'umuntu ariko akubonye mu ibarabara araje kuvugisha umwakira gute ndamwakira neza ndamuvugisha nyumva mbwiye bonjour ni bonjour tiriyo sister je nagukunze muri mwibarabara nawuzi nawuzi ni sister nagukunze sinagwazi na wankundiye iki kuri ndakunze ukuntu umeze aho rero ubwo n'ububezi ndakunze ukuntu umeze rero ukunda ntimuyaze ntumvise ninge navuga uramubonye arenganye pampa nagukunze ivyo nibiki ya haya n'umukunze we urazi yuko umuntu ushaka kumubona ukujemeze uko muge ndani nimba nabana donc reka dufate par exemple nk'umuntu ukuze nka taye yiwe reka dufate kubo mw'abahungu mukunda gufatira ku bintu mubona uko umuhungu urashaka gukunda umukobwa ego vraiment afite taye wewe wakunze uvuga ati njya taye ariko indani mu mutima atariko bimeze ugasanga mu buzima tukiri kuri ico mwe ubwira ngo ubwira nduza kubwira umuntu ngo ndagukunda ahanini hajya je novuga nibijya nakubwiye mwohera muri burya bugenzi nkiraho nyene reka nemerera abakunzi ba Kazuar TV nivyanshobokera nzobereka ku madrague une personne umunsi wa mbere nzobereka cyabura cyane turagize n'ikiganiro abakunzi ba Kazuar TV mwufise sije twako turavuga ko byaraba abakobwa baja kudiraga abahungu akamubwira akamwubaka akamubwira ati je ndagukunda vraiment shaka ko tuja en relation mufise ingene twabivuze byose guhera ku ntango gushika beretse kabisa mushira muri commentaire muvuge bwe ingene mubibona nimba bakobwa turekuriwe kuja kurondera abahungu umuvyandike nimba naho ari ibara najye nemurishe ati ivyo bintu naho vyakabonetse ariko jewe novuga vraiment wowe ko ivyo bintu tutobikora twebwe abakobwa turindira abahungu baturondere namwe mw'abahungu abakobwa bazaraza kubabwira ati ndabakunda mubabwize ukuri apana kwemera rega mubaho nk'umufisi ingeso muca mwemera ngwe none nkubaje kugira ngo urumva uprofite sinakubwiye bijya rero si urukundo mutubwize ukuri ati oyaje nusivyo rero duhurira muri commentaire cyo basaba tugushimiye nabo murakoze twongeye tugutera intege twaza kugira kudu arabemera uko tuzotwereka ingene badiraga umukobwa igambere umuranye ibyo bintu by'iwa tubirindire tuzobira ingene bizoba bimeze vendredi muri fête d'amour batwitege tubaza tusoba turi kumwe cyangwa uri wowe wenyene ndibaza vibe ariko ikintu yabemereye je navyo nzobereka navyo nzi kuko je sindraka jewe azobereka wewe yego reka rero tubashimire ko namwe dukurikiranye cyo tubasaba no kugura subscribe kuba turabikora abamaze kubikora nawe niteka ridasaze ntibibagire gufyonda kajya gakengeri katavuze tendende kugira iyindi ya vision gizi zizokwame zigushikira ubwa mbere nababwiye ko turi ahantu heza ni kuri Sky Star Avenue du Japon munyaruke muze bashobora tugene hameze haratesa vraiment kamera neza kumubwira bereke igende hameze haratesa sana gafana kaho kanyoye umutima uraruhuka kuri micro yari ari twist nyuma kamera naho muramutse katavuga mu izina ciao Kazuar TV. We want the words. The solution of all trees.